Reka nongere ndabahe ikaze mu biganiro bya BM4 na BM4 Plus ubwo twama tubayagira bimwe bigiye bitandukanye byo mirongo y'urugamba hakurya ya Rusizi ndetse no hakurya y'amazi. Uyu munsi rero mwamye munyandikira mumbwira nti turakeneye umuhinyanyuzi, turamukeneye atubwire ingene ko biragenda, atubwire ingene bimeze. Rero uyu munsi nubwo nacerewe kumuronka ariko ndavyamaze kwagiza ko bimwe biko biravugwa ku mirongo y'urugamba, ariko reka mandamutse kwanza abandamukirize ngene nabaha ikaze muno mwanya. Karibu cyane. Murakoze Benita, urakoze MC Benita. Neza cyane. Kare ko twimvira iyo wagiye kwibaza ko bagiye ngitega kujya ya micopo nabonye bari kumerera. Bona inafatiriwe gatoya ariko iyo micopo ntiranshikira, ngira ngo umuntu yabitubwiye karabyumva, ngira ngo zobishitsa biri mu ngi. Sawa cyane. Ndaramukije abakunzi bose bakurikirana BM4 na BM4 Plus. Bagira amahoro aho bari, Imana ibarinde bahimigisha. Yego. Ya urakoze cyane muhinyanyuzi. Reka nongere rero ndabibutse ko umuhinyanyuzi turi kumwe cyangwa se uyu muhinga turi kumwe numwe amabwira amakuru y'ibiko bivuga kuri amazi cyangwa se ku ntambara iriko iraba kuri Iran na Amerika ndetse n'ibindi bihugu byavyivanzemo. Rero reka ndagusabe bwana muhinyanyuzi utubwire ko byifashe bimeze gute muri mwanya ariko havugwa make. Murakoze cyane. Mbere yuko ndabivuga nagira nsabe abadukurikirana ko bahore bakurikirana ama video yose tubashikiriza ko ntidukunda ko amatwi twisubiramo. Turashobora kubabwira bishasha paraporo ivyavuzwe, nico gituma nk'ubu ngira ndababwire juste bishasha gusa. Ibindi navyo hariho video zasohotse baraza kuzibona bishasha. Nuko intambara ubu yahinduye isura. Bwa mbere twabwiye yuko yari eshofuma, Iran yafise ivyitinya mugabo uri kuraraba ubu umuntu ngo atinyingwe ntatinya mwinjiranye. Ubu bisa nkaho Iran iri kirakora nk'iyita kabisa. Ibyo ndabivuze gute? Yama portavyo aramaze kuraswako. Baravuga ko Iran yagerageje kurasa yitwa Abraham Lincoln ikayirasa mugabo mvuze ngo Imana irakinza abakunda Iran bo cyambabarira mugaje cyo ntinya n'ijya bombe atomique Amerika ivuga iti twe mudusambuririye kabisa turayitrekura. Urumva aho je cyo mwana yawe Imana ishimwe. Mugabo ku ruhande rwa Iran urumva ico rero nikimenyesha cerekana ko Iran uyireruye ntaco iki ntaco cera. Nuko ikigira kabiri muri intambara gisa n'ikiriko kirigaragaza nuko Iran itanguye kurasa ku mabaze petrolier, no kuvuga inyungu za Amerika kumwe twabivuga zo mu karere. Hariho base petrolier yo muri Arabie Saoudite yarashweko, hanyuma na petrolier cyangwa ubwato bujya butwara petroli bwa Amerika. Ubu mu minsi yeze twabwira yuko butariko buraraswa, donc Iran bishaka kubufata mugabo ubu yayagazwe uciye muri Detroit ya Hormuz twabwiye bararasa. Kuko ubu Iran isa nimaze kubona yuko ibintu itazobivamo vuba, irisa nirimaze kwitegura yuko ikiba kibe. Ubu rero yararashe muri Arabie Saoudite. Igishasha rero kitari kiboneka muri intambara, Arabie Saoudite ure yavyinjiyemo yaciza gusama amabombe, twe tuvyita gusama mugabo interception ngira n'ubwa bwirinzi. Arabie Saoudite yacire kura amamisire agenda gusama yama misire ya Iran. Gutyo rero Arabie Saoudite iba ivyinjiyemo kuko izo base petrolier abariza amaintere y'abanyamerika. Arabie Saoudite nayo urumva ifisemo amaintere kuko naho novuga ikinogo bacukuramo petroli abari cy'umunyamerika muga Arabie Saoudite niyo yinjiza amahera hanyuma yanakinjira n'abanyamerika. Muri Arabie Saoudite yanse guhomba kirasama, no kuvuga itanguye gusama byitwa yuko itanguye kubyinjiramo. Ikindi gihugu kiriko kiravyinjiramo ni Turkey, nayo nyene itanguye gusama amabombe. Urumva bisigura ko intambara irikisa niriko irazunguruka. Ni ibintu muhinyanyuzi ndabona ko ariko arabona ikintu cy'ubugambanyi gato ku bantu bamwe ariko barigeze kutubwira yuko ndibuka ko bigeze kutubwira yuko n'Ubwongereza nibwo bwari bwatangiye bwatubwira rero natwe twinjiye mu ntambara mugabo mu nyuma biratera bivamo. Sinibuka neza Ubwongereza buracabirimwo, sinibuka ico gihe cyarico mugabo bwari Ufaransa. Ufaransa burya bwatanvuga ko bivuye mu butabirimwo mugabo bubirimo. Ya Charles de Gaulle ibyo twavuze amakuru aheruka, ya Charles de Gaulle bwa bwato porta by'Abafaransa buri kiraza muri Mediterane, kandi intambara ikiraja ahantu tandukanye ko nk'aya iyo Turki niyo twa turavuga ubugambanyi bwa Turki rero n'ubuhe
duhere kuri Turki murazi ko nigeze kubabwira yuko yavuze ko iri nyuma ya Iran mugabo tukavuga duti none kuri nyuma ya Iran ko iri kirugara umupaka ihana na Iran kugira ngo yanke impunzi ko ziza no kuvuga yuko Iran harimwe akantu by'ukuri ujya mugabo Erdogan ntiwo kwemera ijyavuze uno munsi none biko bigenda gute urumva intambara burya nababwiye iri mu mamere atatu hariho mere Darabi hajya nyene Dormuzi hari impande ya Iran hariho iyi mere Rouge aho Yemen iri hakaba na mere Mediterane aho ibirindiro by'abanyamerika byitwa byo mu gihugu cyitwa Chypre biri ubu rero Iran yakubita amamisire ikarenza hejuru ya Turki kugira ije gukubita amabazi yo muri Amerika muri Chypre Iran rero umva isa niyankiye Turki isa niyankiye Iran iti ntumusura kurenza amamisire ngaha kandi yavuga kuri nyuma ya Iran kuko kenshi iyo umuntu atanguye kuzarasama ivyo iri kurarasa burya nawe mu nyuma atera rasa urebe biboneka nk'ubugambanyi bukomeye Turki ikoreye Iran kuko umuntu akurasa ari nyuma ya Turki nawe uramwishura inyuma ya Turki ubwo n'ubugambanyi vraiment Erdogan nkuko nabwiye ntamenyego hari ikindi gihugu umunyanyuzi twabonye cyari gifise ya base militaire ni Espagne Amerika yarasabye ati burya twakeneye kuza guhagarara ngaho amaturase Pierre iki kintu cabonetse nkaho menga bamaze kwanka Amerika kivuga nti burya rero twafatira ibihano mbo ego ibundi bugambanyi bavuga n'ubwa Espagne nyene Espagne ntigambaniye Iran muga Espagne igambaniye Amerika kambere Espagne yoyo isanzwe iri muri OTAN mugabe yabwiye Amerika ati ntituri nyuma yanyu ntibikunda kandi aha rero harimo akabazo kuko Espagne burya hariho Detroit bita Gibraltar uva muri Mediterane winjira muri Ocean Atlantique ariho Amerika ikunda gucisha amabato yose iza kuvyonga hariya mu karere kuko hagati burasirazuba bwo hagati mu izi za Iran zandi ubu rero imba Espagne itangwe kuvyanka mu byukuri nimba Espagne yihagaze ko ikavuga ati nukuri ijambo ryacu rigumako ntimere nk'Ubufaransa irashobora kugara ijya Detroit imaze yo kugara ijya Detroit bace Amerika kiba oblige yo guca kwisi no kuvuga guca muri hagati muri Europe muri Iran urumva aho rero Amerika nkuko tubizi ikishira mu bihano Espagne bica bibuyobe ikindi gihugu naco burya cagambanye kandi reka twari no guhera ku burya Israel no yagambanye Amerika ahubwo turifuza bana munyanyuzi turifuza kumenya ubucuti buri hagati ya Israel na Amerika kubera yuko ibi bintu ntibisobanutse neza ukuntu nico gihugu cya mbere cyabonetse ko cyagabanye ku rugero rwo hejuru ko niko rwasomborokeje deja turifuza reko dukore iganiro kirambuye tubwira nti bimeze uko ariko ico kiganiro nubwo tuzogikora tuzoja mu mizi mugaye ico abantu bashoboye kuye kumenya no munsi burya Israel ni Amerika nubwo ibice byinshi by'abatuye muri Israel baje bamuka mu Barusiya mugabo abiyo bita abasioniste abantu ba mbere baba partiza ba Israel kandi bashaka ko Israel isubira kuri zambibe zayo n'abanyamerika kubera protestantisme abantu basoma Bibiliya bakabona Israel bakibaza yuko bariko bafasha Israel muri y'amadiri yayo bariko bafasha Imana urumva aha turiko turinjira mu bintu by'intambara ziriko zirafatangana kuko ubu na Israel ivuga ngo irikigwana intambara y'Imana urumva hanyuma kuko nyine yaravuze ati yaravuze passage umengo iri muri sinzi ko iri muri Yosuwa canke iri muri Samuel ivuga ngo mwibuke ivyamarayiki babakoreye nuko renda batumye mugende mu barandure bose ntamusige no wakirati urero inyo yavuze ati mwibuke ivyo Iran yadukoreye ure tugende kwirandura mugabo rero reka mpera icubucuti hagati ya Etazi na Israel ibi vyose bavuga yuko Israel imeze ari nk'inyenyeri ya 50 ndibaza na kabiri na rimwe ya Etazi no kuvuga ni nka leta muri ajya amareta yunze ubumwe bwa Amerika kuko vraiment politique ni zimwe bijya biganisho zakoresha ni by'abanyamerika ufinansa Israel burya Amerika kuyemo karenge Israel ni sigihugu ariko rero Amerika ni Israel ni nk'umwana wa Amerika ngaho ikibaje nuko Israel ntiyumva Amerika ntiyumvira Amerika kandi ico gihugu cyo nyine bavuga kimaze kurasa Amerika kuri jya maportavi umunsi umwe sinzi ibintu bapfuye umwaka sinda wibuka umengo ho bari nko kuri Clinton canke imbere yiwe Amerika yazanye amato Israel itabishaka sinzi akantu yagira ikora Amerika iza nkije gucunga gatoya burya Israel ngizindege zirarasa amato
baciye barabifuka mu isi yose bavuga ati reka bavuga ngo wow ndeba ngo intenderera irashobora ibintu nk'ibi itibara riraguye ibere rirayaze babifukafuka umva Israel ntiyumvira Amerika na gatoyi nijye namba y'imisi 12 Israel bugiye bigize Amerika nayo yatangaye mu bandi yaribona ko ishobora gutera mugabo batavuga ati Israel ishobora kubahuka twebwe tutabaye ubu rero yabagambaniye gute burya ntuzi yari muri ajya amakomedi yiwe Trump bijya byo umuntu kumukanga cyane kugira yemere cyangwa basiyemere na gatoya hanyuma ucureka burya ijya nambwira ko ibyo ntambara y'inkinamico Trump yarakeneye Israel nayo yari ikeneye ibyo byayo by'imyumvire yayo hanyuma rero Israel niyo burya yacikoresha abantu bari muri guverinoma ya Trump abo bita Marco Rubio n'abandi bose ba J.D. Vance n'abandi bati murazi yuko tufata Irani ko ari nka satani muriro ni mwe muyaranje murabe ibintu mukeya muvuge yuko igira iturase kuko kuva nababwira ko kuva mu 1989 bavuga ngo Irani ngo igiro nk'ikigonesho runyanganda bati none imisi yose hasigaye imisi 3 hasigaye indwi zibiri ubu nabo bavuga ngo naho nyene umva Irani baguma yagiriza imyaka yose ngo igironke ngo igeze ukanyuma ngo icyo nkigwanisha urumva n'ubwo rurimbo bararuzanye rero Trump rero yaciye buri vyafata n'ivyareka baramugambanira burya rero Israel iragondoza abantu muri guverinoma ya Trump bamwe baratera Irani muri intambara yiturimo kugira bayitere bari babiri Trump nabo bafise ibibazo bikomeye muri Amerika kandi vya bindi Trump yarakeneye ko manifestation bagakura umuntu ku butegetsi ureza manifestation muri Amerika bifuza yuko ni amatora ya mimanda bashobora kugira Trump ati comoka hano nibivuga yuko Trump bashobora barondera kumwica kubera ntari karahuza n'abantu benshi irevre muri politique intérieure ntibahora bahuza mugabo politique intérieure ku banyagihugu batoto ba Amerika yari sawa mugabo kuri politique extérieure ho bavuga ati wowe uri nyirabayazana urumva bisobanura yuko ibi byose ibibazo Trump afise na Amerika ishobora gucamo n'umara mari wishobora kubikuramo Israel yarabagambaniye ikindi gihugu cagambaniye ikindi ni Arabie Saoudite na ivuze ikindi ni indani Amerika irakagambanira Syria kugira ngo iyi ntambara tuzabwira mu biganiro bikurikira amashusho y'intambara ingene agenda hindagurika mugabo uwa Amerika yari yaretse ngo ujya mugabo muri Syria afata ubutegetsi ubu atwarira ku mahame ya Islam ubu nayo iri kiragambanira bijya bihugu vya Turki na Syria irikiha ibigwanisho ngiriho inguvu abitwa abakurd uko n'ubwoko bw'abantu bashaka guforoma igihugu kizotwara intara za Turki za Syria na Iran washaka na Iraq no kuvuga Amerika iri kiragambanira Syria iduza abo bantu kugira ngo bazohirike ubutegetsi nabo hanyuma komisa Amerika ironke Syria kugira ngo ibe base yo gutera za Iran bisigura yuko intambara irimo ubugambanyi butari bumwe no twovuga muri make ego urakoze cyane sinzi ko wowe ufise ayandi makuru mashasha batubwira kugira ngo tushobore twaziganira ubundi abakunzi bacu batubwiye ngo turabaga ibintu birebire bagura kumviriza ego cyane amakuru inkuru yonyene ishigire mu kanya no babwira nuko Iran waho bigeze yavuze iti kuri ujya mu guide mushasha yavuze ati no kuri ujya simeze nka Khamenei ngo nkunde ibintu bifise harmoni jewe nshaki bombe nucléaire ngo umuntu nshaki bombe yakirimbuye ngo umuye ahora kundi biganiro yagiye ubu dukeneye rusasu ku rusasu ubu rero nsivye rusasu ku rusasu yifuza bombe ati bantu b'Imana aba bantu nabo nyene kuko Amerika nayo nyene na Israel Iran bayigejeje kure bavuga ati no kuri twenda gushika ukanyuma twege bombe ya nucléaire umwanya turayibashikiriza hanyuma isi shakishe biradusha canke sitwe twaruzanye hanyuma ivyo rero Israel ivuga ngo Messi aze gutabara hahi ntaze gutabara ibi vy'amabundi ko turahari bisigure yuko rero iyi ntambara itagiye guhagarara iyi ntambara ntigiye guhagarara gato nari nabivuze mu gano giheruka Amerika ibibazo bihari antenne bitanguye kuvyuka byo gwanya Trump bizo yashobora gutuma intambara isa nihagaze mugabo kuvyerekeye gutya twavuze yuko Afrika niyo isigaye iri netre ishobora kubijamwe mugana nayo uri kuraraba ubu twe turi occupé no gushiraho mu secrétaire général ubu wumvise ko abarundi niyo madiri bibereyemo
abantu rero bahora bavuga ngo ahubwo ni gatoya none umuntu ariko president ujya mu secretary ariko aramucira inzira avuga ati ninde ntiwumvise ko ari Burundi ntabyo ari Burundi neza cyane navuze ati umuntu ahari ni hikoka niba idahari koka dabe jori pana jori arabe muri plastique zirahari ego urakoze cyane mu nyanyuzi kuri ku makuru mashashu duhaye kabisa tariho ivumbi niko bivuga reka tugusabe tukurungike kandi ku buhinga bw'ibyuma ndetse no ku buhinga bw'ibyuma babita buhinga ngukana umenye neza cyane tugusubizeyo uduhigire ibiriko biravugwa mu mwanya n'umwanya tuza kugarukana kandi tubwire udushoboye kwa tubwire bakadukurikirana uko byifashe ko bimeze Benita nukuri ndagaruka bwantagiye naho zoba wagiye oya naho nza pe gende ngaho bwanyu ndagushimira cyane rero munyanyuze kandi nongere nshimire n'abari bana muri kino kiganiro natwe ndabasaba ko mutogira aho muja kabisa no munsi mufata gatebe nabegeranije bose kugira ngo bashobore kuba tubwire ingene byifashe nuko bipanze murakoze cyane naho utaha ciao ciao